Ku mazina yiwe yiswe n'abavyeyi yitwa Iteka Festenisi, umwana mutoyi cane w'imyaka indwi, yarakoze ibitangaza mu ntara ya Burunga. Hari kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi, aho umwana mutoyi yaratangaje abantu benshi. Yagerageje kuvuga icongereza nk'uba muri Amerika. Yatangaje umukuru w'igihugu aho yafashe mikoro akaja imbere y'abantu agapresenta poeme yiwe. Ibi bintu nimboneka rimwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho umwana ashobora kuvuga icongereza agafata mikoro akaja imbere y'abantu isinzi, aho na benshi mu bakuze ivyo bintu vyama bibananira. Wibuke rero gukora subscribe kuri chaine yacu. Ibindi biganiro vyinshi ubisanga kuri iyi chaine yacu. Nta handi bibarizwa, nta handi bagiteramira, ni kuri Parfait Nzeyimana Media. Hari mw'ikoraniro aho abarundi basanzwe ba mu bihugu byo hanze bari basanzwe baha certificat umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, bamugabira inka n'ibindi vyinshi mu kumushimira yuko arimwo arafasha urwaruka mu kwiteza imbere, agatuma abarundi bose bahaguruka bagakura amaboko mu mpuzu kugira bazoshike mu mbona kazoza 2040 gushira 2060, aho 2040 igihugu kizoba gicifashe, 2060 igihugu kizoba giteye imbere. Nibaza yuko nawe utazosigara inyuma muri iryo terambere.